Ndabaramukije cyane ku bakunzi ba Eric Burundi TV aho muri hose mu gihugu cy'u Burundi canke hanze y'igihugu. Aho ndavuga cyane cyane kuri diaspora meme ndibaza murantahurije kwijana. No masandi muri province Burunga commune yagutse ya Nyanza. Ndi muri zone Muyange. Naciye kure kugira nshika ahantu ariko ndashimiye cyane bamwe mu bashoboye kumpa information harimo The Bonden hamwe na Jordan Sniff, umwe muramuzi n'umukomedien, uravye kuri page yiwe ne The Bonden asanzwe akina amakomedi akaba arisanzwe ari no muri team ya Ready Wanyange. Uwundi nawo ni Jordan Sniff n'umuririmbyi, novuga ko yahoze muri Sauti ya Busara team canke ari muri Sauti ya Busara team. Tumaze guca mu bikorwa byinshi, muribuka mu gikorwa twakoze turi mu Rutana n'ikindi twakoreye ku Muyange ku mama yatoye abana. Kuri no ncuro rero ndi hano ariko bwa mbere ndagusavye niyo waraba kino kiganiro ukagiheza. Iyi ni Eric Burundi TV, ndakeneye commentaire yawe kandi n'ubufasha bwawe. Nimero z'ubufasha nizi ziri guca ngaha uri kubona imbere ya screen. Ushaka information zikwiye kuri izi nimero baragwa information nziza. Ndi kumwe n'umwe na bavyeyi navuga ko basanzwe umupapa turi kumwe hano asanzwe afise ingwara y'ubumuga bw'amaso ntabona. Afise n'abana yavyaye, muri bo harimo nabo babafise ubumuga bw'amaso batabona. Aho baba mwahabonye, rero turifuza kuyaga nawe tugane nawe ariko muri ivyo tumusabira ubufasha. Wewe ahuri urafise amaso, urafise amaguru, wanashima urajya ukaryama, ushobora kuba ufise ibibazo ntawuri ibibazo mugabo ibibazo biruta ibindi. Ndashaka ndamuganiriza tuyage, tuganiye hama nawe uraza gutahura nimba ufise umutima wo gufasha. Kujya twama tubikora mugafasha n'abandi, nabarakeneye ubufasha kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Reka ndamwakire tuganire yambo mutama. Mahoro cyane. Kuba ariko turamuri kano kanya barifuza kumenya akazina kanya. Nditwa Robinson Sabiyumva. Robinson Sabiyumva. Novuga ko ingwara y'ubumuga bw'amaso yagutanguye ryari? Ndarayivukanye. Ni ingwara bavukanye. Byakugendegeye gute kugira ngo uyivukane gushika naho ushobora kuronka ibibondo? Nize ntambamye wahuye nazo mu buzima bwawe? Ndavuka uko nyene kandi mu buzima umuntu ahora n'ibintu bitandukanye kandi bikomakomeye. Kugira shike ngaha ndonke uwo twubakana byabaye ibintu bikomeye. Nawe urazi kugira uronke umuntu umeze uko si ikintu cyoroshe, bigoye cyane kweri. Hanyuma kugeza aya masaha turuko nyene tubayeho uko nyene bagabo. Yego. Are amashirahamwe namwe amaze kubarondera kugira ngo ashobore kubashikako kubagarukirako? Ntashiramwe na rimwe riraturondera kweri. Ugerageje kuraba ku ruhande rwawe abana bawe numvise ngo hari abana nabo bafise ikibazo cyo kutabona. Ni bangahe? Ni unyene umwe. Umwana umwe uyu nyene ari ngahe? Yitwa nde? Yitwa niyo gushima Jefferson. Bikorohera gute kurondera uburyo bw'ingene umuryango ushobora gufungura kandi ufise ikibazo c'amaso? Tugerageje kuraba naho uba ni kure, ni mu musozi. Ariko turabaraza kubona aho twaciye na team twari kumwe. Twari kumwe n'abantu benshi harimo na Magonde ndibaza muramuzi influencer. Muge twaciye mu misozi twajabutse inzuzi, ni kure cyane. Bikorohera gute kurondera imfungurwa z'ingene umuryango ufungura? Uwo mupfasoni niwe yiruka. Umupfasoni niwe yiruka wenyene. Yiruka karondera. Hanyuma naje ndose nk'umwana dutemberana nkayo mu masoko. Nkaronka utwo dufungura tuvuye nyene mu masoko. Nice kintu ushobora gusaba ariko turaba muri kano kanya ushobora kugufasha? Nuko bodufasha. Abafise umutima wo kudufasha bakadufasha. Hariho amasosiyasiyo novuga ati amashirahamwe ajeje kwitaho abagendana ubumuga. Hari n'ishirahamwe na rimwe umaze gusaba ubufasha reka gufasha? Nukuvuga nka jewe nkayo mashirahamwe sinzi nayo yatumbereye. Yego. Kugira rero ngo ndarironde iryo shiramwe ntazi yo ritumbereye ntari kumwe n'umuntu abizi biragoye. Yego. Nta na rimwe riradufasha kwere ko tutazi ho rugize ritumbereye. Twisunza abatware bahuba bariho bobo baramaze kwakira ubufasha? Nta n'umunsi n'umwe. Reka tugende kwa Mabuja hano nyene wavuze arabona. Mabuja ni impore? Ndovuga ati abana mufise n'abaturi kumwe ngaha. Bikugendekera gute kuba ufise umuryango canke uri mu muryango
umufasha wawe asanzwe afite ikibazo c'amaso kuri wewe n'ivyo bibazo nze ntambamye usanzwe uhura nazo? nanje nuko mwoduserukira mukaruturondera abadufasha nka je urabona ndi umuntu umwe kugira ndondera akarasiyo k'abantu bangaye k'abantu batwitwa 5 birangora cyane. Ego kuri iki iye c'abantu uko Mutama yavuze ati kugira afungure nyene kugira aronke ikintu nuko agenda mu isoko gusabiriza kugira ngo bamufashe ariko ntivyoroshe cyane kumbure hari abibaza ibindi bintu ariko twashyize aho muba twabonye inzu mubamwo mbe kugira iyi nzu yubakwe canke inzu mubamwo yubakwe hari ubufasha bwarakoze bw'abantu? Hari umuntu yakagizene yakaduhomeye tugira umuntu adutijije kugira tubemo. Ku bijyanye n'ejo h'abana bawe uhabona gute ku ruhande rwawe? Ejo h'abana bibondo muri kuvyara ubona gute? Ubona bizohava vyoroha cyane hatabonetse ubufasha bw'amashirahamwe cyangwa bw'abantu bashobora kubitaho? Nuko mwebwe nyene mwodushikira imbere mukaduserukira mukatuvugira. Ego hama murakoze cyane. Inshuti muri kuturaba si imikino n'ubuzima bw'abantu babayemo. N'umunsi ushobora gufasha ubutazi ejo nawe bawe bagafashwa n'abandi. Rero akura kuri izi nimero muri kubona hano hama wifuje gushika kubonana n'abantu turi kumwe uzohashika ugena ucutereye kujya twama tubikora mukagira bo mushitseko mukagira ico mukoze nabi wanyu n'abarundi bagenzanyu barasavye ubufasha bwawe gutunga umuryango nk'umama urumva aca mu bikomeye kugira agaburira umuryango kandi nejo hiwe atahabona birasaba ubufasha bwanyu rero muri uno mwanya ikintu mwoshobora gukora kugira ibintu bikomeze kugenda neza. Ndabakunda ariko ndakeneye ni wabona iki kiganiro commentaire yawe uyisigemwo nimba ari nimero ndibaza urazibona ngaha munsi z'ubufasha aho ndavuga cyane cyane kuri meme le diaspora meme le diaspora muri kuturaba ku bwinshi kujya mwa mufasha abandi amashira hamwe les handicapés nawe mugira ico mukoze yabagendana ubumuga mugira ico mukoze kugira ngo uno muryango uba muri zone muyange mugaho mushikanye. Ndibaza muri video mage murabona aho twaciye na team twari kumwe nongera nshimira abo twagendanye bose kukuntu bavyitwararitse n'abagerageje kurondera uno muntu kugira tuje kumushikako nabo Imana ibahezagire nawe niwagira ico ukoze Imana izo guhezagira murakoze.